Ukubisikanya hagati y'umuyobozi mukuru yahahora w'ishirahamwe BBS Ir Jérémie D hagerinngwe n'uwamukoreye mu ngata Diègue NIFASHA kwabaye kw'igenekerezo rya 28 Ndamukiza umwaka wa 2026 kwabaye babiri mu bagize urwego nshingwa ntwaro rwa BBS n'abaserukiye abakozi baraho nkuko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru yahahora umuyobozi mukuru mushasha w'iryo shirahamwe BBS ritanga internet biciye ku muhora wa fibre optique aje asanga iryo shirahamwe rihagaze neza mu bijanye n'ubutunzi bwaryo nkuko yavyerekanye mu biharuro n'ivyakozwe cane mu nyubako hamwe n'ibijanye no kwagura uwo muhora. Jérémie hagerinngwe yamenyeje ko n'utubazo tumwe iryo shirahamwe rifise tuva inyuma y'ishirahamwe atari utuva kuri iryo bwite. Yahamagariye uwumukoreye mu ngata kubandanya neza aho yaragejeje ikivi ivy'ubutunzi ntibize bisubira inyuma nkuko vyigeze kuba bimeze imbere yuko aramuswa iryo shirahamwe. Ahejeje kwerekana icegeranyo c'ivyaranguwe ibibandanya gukogwa n'ibitegekanywa gushigwa mu ngiro yaciye ashikiriza icese umuyobozi mukuru mushasha ico cegeranyo. Umuyobozi mukuru mushasha Diègue NIFASHA nawe yarashimiye cyane yongera arakeza uwakoreye mu ngata kuvyaranguwe mu myaka 6 yararongoye iryo shirahamwe BBS. Ati iyo wakoreye ishirahamwe ibikorwa vyiza uravyiratira kandi ukabinezerererwa ari naco gituma nibisikanya riko riragenda neza. Diègue NIFASHA ati kuba ibisikanya riko rigenda neza n'ikimenyetso ko nibizokurikira bizogenda neza ko narijya iryo shirahamwe BBS arizi kuva mu mwaka wa 2014. Yahamagariye abaserukiye abakozi n'abakozi muri rusangi kuzomushigikira baze bakorane neza nawe nkuko bahora bakorana n'uwo akoreye mu ngata, gutyo imigambi myiza yari yaratanguye azoyibandanye mbere azonarenzeko. Jacqueline Niyuhire umwe mu baserukiye urwego nshingwa ntwaro rwa BBS yarashimiye abakozi ba BBS ingene bitanga mu gukorana umwete n'ubwira akazi bajejwe nkuko yamavyibonera iyo yatunganije urugendo muri iryo shirahamwe. Yabahamagariye nawe nyene kubandanya bakorana umwete mu kazi n'umuyobozi mukuru mushasha nkuko vyahora kuwo akoreye mu ngata, kuko nibamutana akazi umuyobozi mukuru mushasha bazoba batetereje uwahahora. Niyuhire yaciye amenyesha ko mu bijanye n'ubuhinga bwa none abantu bahanze cyane amaso kwishirahamwe BBS umwete mu bikorwa ugukoresha neza ubutunzi bw'ishirahamwe n'icuka ciza hagati y'abakozi n'umukoresha biri mu bizofasha gushika kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu gusozera umuyobozi mukuru yahahora Jérémie hagerinngwe yaciye ashikiriza icese ibiro n'ibikoresho birimwo uwo muyobozi mukuru mushasha Diègue NIFASHA yagenwe kw'itegeko ry'Umukuru w'igihugu ryo kw'igenekerezo ry'icenda Ndamukiza umwaka wa 2026.